Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane biba biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'igisata cy'umutekano. Mu makuru ariko aravugwa nuko bamwe mu basuda b'u Burundi bari mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo batorohewe kuri ubu kuko amakuru adushikira muri iri joro avuga yuko zimwe mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi zoba zamaze gufatwa n'insoresore za Wazalendo ndetse kuri ubu bakaba bahejeje gushikanwa iKINSHASA ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. N'intwazangabo zibiri zituruka mu Burundi zerutse gufatwa na Wazalendo ibaraka none zajanywe iKINSHASA. Mu minsi iheze twarabagejeje ko inkuru yagaruka cyane cyane ku kungene General Erindizigiye batazira muzinga ndetse na General Barandereka barokose igitero ca drone ahitwa muri Fizi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Dusubiye inyuma gato ivyo bikaba byarabaye mu ijoro ry'igenekerezo ya 18 rishigenekerezo ya 19 myandagaro y'umwaka wa 2026 ubwo General Erindizigiye batazira muzinga asanzwe ari icegera cy'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka be na General de Brigade Tresfor Barandereka ajejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru vya gisirikare barokotse igitero ca drone yasambuye hoteli bari baraye bavuyemwo ahitwa Fizi centre muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Aba bompi bakaba bari bavuye mu nama zitegura intambara zabereye Kinshasa muri Kongo baraheza baca muri Fizi bashikira mu hoteli Mwaru. Hari amakuru avuga ko muri iyo hoteli rero hoba harimwo n'abandi n'izindi ntwazangabo z'igisuda ca Kongo mu ntumbero yo gutegura ibitero bishasha byo kugaruza minembwe na poazero. Ico gihe rero biravuga yuko hari bamwe mu basirikare bashobora kuba baratanze amakuru cyane cyane ajanye n'ingene General Rindizigiye batazira muzinga ndetse n'abandi ba generali n'izindi ntwazangabo yoba izo mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ica Kongo bari muri ico kibanza bari ivyo barimwo. Kuri ubu rero babiri barafashwe mu ntwazangabo z'u Burundi bafatwa n'insoresore za Wazalendo bafatirwa ibaraka none bajanywe iKINSHASA. Amakuru atugera ko nuko muri kano kanya imigenderanire itifashe neza hagati y'abasuda b'u Burundi bari muri Kongo n'ingabo za Kongo. Tukabibutsa ko ingabo za Kongo zigizwe n'igisirikare cy'igihugu bene insoresore bita Wazalendo. Ibintu bigezaho Wazalendo yagiriza u Burundi bwajanyeyo abasoda murantunge ibintu bigezaho Wazalendo yagiriza ko Burundi bwajanyeyo abasoda b'u Rwanda. Hari bimwe mu bimaze gushikirizwa namwe mu bari mu gisirikare cy'u Burundi cyane cyane abakora mu biro bikuru vy'intwara mweto nga mu gihugu cy'u Burundi aho bavuga ko bibabaje kubona abasirikare b'igihugu bafise matricule barahiriye ku ibendera ry'igihugu baca bagenda kuba bacangiro mu kindi gihugu bagaca bafatirwayo nabi nkuko no bagiye gufasha akabasuzugura bigera ngaho. Wazalendo abasivile b'abamayimayi bahawe inkoho batagira amategeko abagenga bafata abasirikare b'igihugu. Gariko ndagwa nkagaruka icatumye baje muri Kongo kugwana intambara batumva itabereye. Urumva ibibaba ko vyose ntaho banezwe naho n'uwabadandajwe nawe ntabanezwe. Igisirikare cy'u Burundi ngo kuri ubu ntigifise solidarity ibi vyose niba biriko biraba. Gusa General Evariste Ndayishimiye na Premier Niyongabo ngo nibafate mu minwe ico kibazo abo basirikare bacu ntibagirirwe nabi nta gisirikare cy'igihugu kija kwiyunga no gufashanya n'imigwi yitwara gisirikare ariko ari abasivile hama ngo bakigwe neza. Uwundi nawe bumwe mu butumwa bwiwe yagize ati cyane cyane agaruka kuri iyi nkuru iriko iravuga ko kuri abasuda b'u Burundi bajeje gufatirwa mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ngibi bintu burya ni kosa rikomeye cyane cyane intwazangabo nkuru mu gisoda cy'u Burundi bakoze. Mu bisanzwe abasoda ntibaba bakwiriye kugwana hamwe n'abasivile cyane cyane abo bitwa kuba barahawe imyimenyerezo yihuta kugira ngo baje gutanga ico twakwita renfort mu gisirikare cyane cyane mu ntambara ziba zikomeye ziriko ziraba. Inkuru ibabaje rero dukura mu biro vy'igisirikare cy'u Burundi ivuga ko hari intwazangabo zibiri z'u Burundi arizo
Majoro Nitunga Jeremy abarizwa muri promosiyo ya 37 muri isikamu ndetse na kapiteni Kanjoli Felicien ari muri promosiyo ya 41 muri isikamu bafashwe na Wazalendo kwigenekerezo ya 21 myandagaro y'umwaka w'2026. Nkuko iryo soko rivuga, zino ntwazangabo zafashwe ku mwikeko ko zikorera M23 mu nyuma zihabwa FARDC. Mu biro bikuru vya gisirikare mu Burundi baravuga ko basavye bashimitse ko zino ntwazangabo zohabwa Burundi nimba zarakoze icaha zigakurikiranwa mu Burundi, ariko vyarananiranye. Amakuru dufise avuga ko baba bamaze gushikanwa iKINSHASA. Ivyashikiye bano basoda umuntu yibaza vyinshi. Bose bafashwe bakekwa ko ari abatutsi b'abanyarwanda bakorana na M23, ariko sivyo. Naho bose bahoze mu gisuda ca kera mu Burundi ex-FAB, umwe ni umuhutu uwundi ni umututsi. Twamenyesha ko bano basoda bafashwe iminsi ibiri nyuma y'igitero caswe guhitana General Rindizigiye batazira Muzinga na General Tresforo Barandereka, ni umujenerali wa Kongo. Abasoda bacu bakekwa ko bafashije M23 kumenya hoteli abo bategetsi bari barimwo. Isoko ryacu mu biro bikuru vy'igisirikare ryatubwiye ko inyifato ya FARDC itabereye. Hariho ubwoba ko abo basoda bacu bashobora kugirirwa nabi. President Ndayishimiye na General Prime Niyongabo ngo barakwiriye gukora ibishoboka byose abasoda b'u Burundi bagakingirwa, ngo nimba bafise amakosa bagira nibatahanwe mu masentare y'u Burundi. Ibi vyatumye benshi bibuka ivyabaye mu mwaka w'2022 ubwo President Evariste Ndayishimiye yihakanye abasirikare b'u Burundi bari bafashwe miri na M23. Amakuru akavuga ko niba bitagenze uko nabo aba basirikare b'u Burundi bafashwe na Wazalendo bashobora kwihakanwa umwanya n'umwanya. Dusubiye gato ku vyabaye mu mwaka w'2023, ni ikintu kitari bwigere kibaho mu mateka y'u Burundi aho kizigenza w'ingabo yihakana abasirikare biwe. Ni kimwe mu mpapuro zirabura umwaka w'2023 wagiye wanditse benshi batazibagira, cane cane abakurikirana ivya kahise ndetse n'igisirikare. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu hari kugenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'2023 yari mu Cankuzo, President Ndayishimiye yarabajijwe ikibazo atari yiteze ico gihe. Yabajijwe ikibazo c'abasirikare b'u Burundi bari kugwanya M23 muri Kongo. Bwabaye bwa mbere ico kibazo kivugwa mu maradiyo akorera mu Burundi. Buca bwa mbere President Ndayishimiye yemanga ku mugaragaro ko yarungitse ingabo z'u Burundi gufasha urugamba ingabo za Kongo biciye mu masezerano yo gutabarana yagiraniye na leta y'ico gihugu. Niho rero yaca abazwa ico leta iriko irakora kugira ngo abasirikare bafashwe miri na M23 barekugwe. Inyishu iba irakorotse. Evariste Ndayishimiye yavuze ko afise amakuru ko hari abagwanyi ba Red Tabara bagiye kugwana muri M23. Aca yongera ko iyo tubonye umuntu wese asa n'umurundi yambaye umwambaro w'igisirikare tudakwiye kumwita umusirikare w'u Burundi. Kubwiwe ivyo M23 yakoze ico gihe mu kwerekana abantu ikabita abasirikare b'u Burundi ni ingwano yindi bita guerre psychologique. Yarangije asaba ko abarundi batoza barakurikira amakuru atangwa n'umwasi nuko abari hakanye ingabo ziwe. Ico gihe amwe mu mashiramwe aranira agateka kazina muntu yari afise ivyemezo bikwiye ko abagabo batatu berekanywe na M23 bari abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri mu ntambara baye kwigenekerezo ya 5 Munyonyo umwaka w'2023. Ikaba ari intambara ico gihe yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi bari barongowe n'umuhisi Major Ernest Gashira hamwe. Aba basirikare b'u Burundi barahemukiwe bikomeye n'abakongomani bajanye ku rugamba bo muri Wazalendo n'ingabo za Kongo. Abo barabatanye urugamba n'udusozi two guhungira ko bari basigaranye baradutaye, basigawe n'ibigwanisho bikomeye, maze M23 irabifata iba ari vyo irasisha abasuda b'u Burundi. Abasuda b'u Burundi bagize barasubira inyuma kuri twa dusozi basanga twafashwe. Gutya abasuda benshi barahapfira, abandi barafatwa mpiri. Kugeza ico gihe abafashwe bose ntibari bazwi neza igitigiri kubera M23 iterekana abandi na cane abari bakomeretse. Ico gihe urutonde rwavuye mu biro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi rwari rwemeza amazina y'abasirikare 9 babuzwe irengero kwigenekerezo ya 5 Munyonyo umwaka w'2023. Ubwo rutonde rwaravuga neza nimero matricule z'abasoda, amazina y'abavyeyi babo, aho bavuka na telefone z'imiryango yabo. Abo basirikare batatu berekanywe na M23 nibo bahereza kuri urwo rutonde.
ico gihe amazina yari kuri urwo rutonde harimo Corporal Chef Manirambona Christophe afise matricule HR 1973 ava ku mutumba wa Buhiga komine Buhiga intara ya Karusi yahahora. Akazamo Corporal Chef Nduwimana Jean Marie yarafise matricule HR 1751 avuga ku mutumba wa Karama komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga yahahora. Harazamwo kandi Corporal Chef Nimbesha Edouard yarafise matricule HR 1761 avuga ku mutumba wa Nyambo komine Bukeye mu ntara ya Muramvya yahahora. Corporal Chef Nkeshimana Jean Marie matricule HR 2488 avuga ku mutumba wa Rusengo komine Muyinga intara ya Muyinga. Hakazamo Première Classe Sindayihebura Desire matricule HR 2697 ubusa avuga ku mutumba wa Murango komine Bururi mu ntara ya Bururi. Première Classe Miburo Prosperi matricule HR 2621 avuga ku mutumba wa Nyamusenga muri komine Cankuzo intara ya Cankuzo yahahora. Première Classe Nzisabira Ferdinand matricule HR 2692 mu gisirikare banditse akavuga ku mutumba wa Ntamba komine Musigati mu ntara ya Bubanza yahahora, ariko abamuzi ico gihe bavuze ko yavuka muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro yahahora. Akazamwo Première Classe Ndikumana Mirance afise matricule HR 2742 avuka ku mutumba wa Kiga komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Hakaza uwaheraheza yari Adjudant Chef Ndikumasabote Hans yarafise matricule SC 2568 yavuga ku mutumba wa Nyamiyaga komine Gisozi mu ntara ya Mwaro yahahora. Uyu Adjudant Chef Hans Ndikumasabo ndetse yari yahinduye izina n'umwidondoro yatanze igihe yerekanwa na M23 kuko yiyise Corporal Chef Niyongabo Thierry. Twarivugane n'abatari bake mu bajyango b'abagenzi b'abasirikare bari bafashwe mpiri na M23 be n'abandi batari bazwi irengera ariko bashobora kuba barimwo mu bafashwe mpiri. Bose batakambira leta ngikore kugira babo barekugwe. M23 ico gihe yaravuze icese ko iteguriye kuvugana na leta y'u Burundi ko abasirikare bayobore kugwa. Bertrand Bisimwa arongoye M23 yavuze ko vyoroshe ko bavugana kubera President Ndayishimiye yari yamwakiye Bujumbura muri Rusama huwo mwaka w'2023. Birasubiriye rero abasirikare b'u Burundi nanone bongeye gufatirwa mu gihugu ca Kongo. Kuri ubu amakuru harakavuga ko igisirikare cy'u Burundi kiriko kirarondera rwose abasuda bamaze iminsi batoroka ku bwinshi. Nkuko amakuru abivuga kuri dosiye ibiharuro bihari birateye ubwoba. Abasuda barenga igihumbi baratorotse aho batahukiye bavuye mu ntambara muri Kongo muri Kigarama ho umwaka uheze. Benshi imwe mu ntwazangabo z'u Burundi yatubwiye ati ivyabaye birasiga ubwenge. Igihe abasirikare batahukiye bakegeranirizwa ku mudubugu benshi baratorotse. Hari benshi baduzi iwabo kuramukanya baca bigumirayo ntibagaruka. Abafise pasiporo bo baramaze kugenda, bamwe bari mu bihugu vy'akarere abandi bageze za Dubai. Abasoda batagarutse barenga 500. Igisirikare ngo kiriko kirakora vyinshi vyo gufata abasoda batorotse. Harashizwe abasirikare bambaye impuzu zisanzwe ku mipaka y'u Burundi ku kibuga c'indege ca Bujumbura no kuri Pafe. Abo bose baguma bacunze ngo barabe ko hari abasuda bomenya. Abakuru b'imitumba mu gihugu bararungikiwe amazina y'abasuda batorotse bava ku mitumba yabo kugira ngo babonye bace bamutanga. Haguma kandi higwa uburyo bwo gufata abakozi ba Pafe batanga pasiporo ku basirikare babanje guhindura amazina, ariko abatwara Pafe kugeza ubu ni nako ko kandi aribo bagiye imbere mu rudandazwa rwa pasiporo zizimvye cyane ku basoda. Abasoda bakwa amafaranga ashobora kugera ku miliyoni 2.5 kuri pasiporo imwe gusa. Ariko ivyo vyose ntibibuza ko abasirikare babandanya kugenda ku bwinshi. Uko hafatwa ingingo zo kubafata niko abasoda nabo biga ubundi bwenge bwo gutoroka. Bamwe mu bakuru b'imitumba nibo nyene baburira abasoda barondegwa ku mipaka, naho nyene abasoda barakoresha ubwenge bwabo bakabandanya kurengana. Kugeza ubu ibinyegezwa biracari byinshi cyane ku ntambara iherutse muri Kongo, aho M23 yatsiga isoda cy'u Burundi uturere twose yari yarafashe. No guhera mu mwaka weze aho batanguriye mu kiyaga ca Rusizi no muri ho plateau za Minembwe. Ibindiro vyose vyahoze ko abasoda bifiswe na M23 uduce twose duhana urube n'u Burundi mu kiyaga ca Rusizi natwo tukaba turi mu duce twegerewe n'izi ntambara muri iki gihe.
Ni intambara yahitanye abasirikare benshi cyane bo Burundi. Mu biro bikuru vy'igisirikare ibiharuro biriyo bakemeza ko abasirikare barenga 1000 batagarutse. Hari abenshi basize ubuzima mu kiringo c'indwi imwe gusa, hari amajana bafashwe miri, hari abandi bishoboka ko babuze iyo baca ngo batahe mu Burundi, bishoboka ko bakinyegeye. Abasuda benshi bakavuga ko hako gusubira kuja kugwana muri Kongo bahitamo guhunga canke gupfungwa, bakavuga ko ivyo baboneye muri iyo ntambara ari akamaramaza. Ikibababaza cyane n'ingene bajanywe mu ntambara itateguwe kuko bisanga badafise ibigwanisho biri ku rwego rwabo bahanganye. Ikindi bose bagaruka ko cyane nuko batumva ico bagwanira, ntibabona ico bariko barapfira, baranababazwa n'ingene bahindutse ivyashara vy'abakuru bakavuga ingene abatwara batungiye kuri iyo ntambara umusuda mutoyi akaba ari we ahagorewe. Intwazangabo mu gisirikare iti iberuka kuba muri Kongo vyaratwiciye igisoda, ubisa no kubaka gushasha igisoda tukagiha morali. Ngere gubonye abasuda bahora muri Kongo umengo n'abaroberi, impuzu zarabahereye ko iratubona batembera bambaye ingamiya ziteye ibiremo. Morali yo ku rugamba yaraheze, abasuda benshi bashaka kwihungira. Umuntu yadukwegeye intambara yarakwiye kubibazwa. Nkuko rero naba bashikiriza ibingibi hari ivyo dojeje kubabwira ko hari abasuda b'u Burundi bafashwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Wazalendo bakajanwa iKINSHASA, aho ibintu bikomeye cyane mbere bakaba bariko baragirizwa ko boba ari aba M23 biyoberanije bakaja mu gisirikare cy'u Burundi. Benshi rero bakaba bategereje kuraba ico igisirikare cy'u Burundi kiraza gukora kugira ngo aba basoda bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo batahukanwe mu mahoro batagiriwe nabi, nabo bagiye gufasha mu ngwano barimo muri ico gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo nkuko amakuru dufise abivuga. Muyandi makuru imyaka 26 yararumanye abarundi basinye amasezerano ya Arusha. Bamwe mu banyepolitike babona ko mwishirwa mu ngiro ryayo kwigenekerezo ya 28 myandagaro y'umwaka wa 2026 birashoboka ko kuri we wari igenekerezo risanzwe nk'ayandi, ariko muri kahise ko Burundi itariki ntisanzwe namba kuko yibutsa umunsi abarundi bo mu moko atandukanye bumvikanye biciye mu masezerano basinye i Arusha muri Tanzania kwigenekerezo ya 28 myandagaro umwaka w'2000. Kinzira y'intambara no gukumirana taho vyoshikana Burundi maze bahitamwo ko ubutegetsi busangirwa n'amoko yose kandi inzego zirongora igihugu zijaho biciye mu matora. Iyo tariki Arusha muri Tanzania bahagarariwe na Nelson Mandela wa Afrika y'Epfo na mwarimu Julius Nyerere Kambarage wa Tanzania, umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Buyoya, abaserukira imigambwe 17 yakorera mu Burundi ico gihe, abaserukira amadini hamwe n'abari mu migwi yari yahisemo gufata ibigwanisho barasinye ayo masezerano yavuye mu ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005, yongera kandi ashikana Burundi ku matora yo mu mwaka wa 2005 yatumye Petero Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD bashikira ubutegetsi. Bimwe muri bikuru abarundi bumvikanye ico gihe harimo ko amoko atandukanye asangira ubutegetsi, abahutu 60 n'abatutsi 40% haba muri leta, mu nama nshinga amateka eka no mu zindi nzego z'igihugu. Ayo masezerano kandi yaje nyuma y'imyaka 7 hagandaguye Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu, inyuma hakaza gukurikira ko bamwe bari bamushigikiye bafata inzira y'umuheto mu vyo bise guhabuza demokrasi. Muri ayo masezerano rero haciye humvikanywa ingene inzego z'umutekano no kwivuna abansi zari ziganziwe n'ubwoko bumwe ico gihe zoba inzego zimwe amoko yose. Ni gutyo rero igisirikare cyavuye kivangwa maze bamwe mu bahoze ari abagwanyi muri iyo migwi binjira mu gisirikare cy'u Burundi hisunzwe ibiharuro 60 vy'abahutu na 40% vy'abatutsi. Ikindi gihambaye cumvikanywe muri ayo masezerano ningene hategerezwa kuja inzego zirongora Burundi zitorewe n'abanyagihugu, niko kumvikana ko hoje intwaro mfata kibanzo yofasha mu gutegura amatora yo mu mwaka wa 2005. Intwaro y'imfata kibanzi gategerezwa gutwagwa n'impande zibiri zitandukanye. Z'uBURUNDI wo mu mugambwe UPRONA yaciye abandanya atwara gushika kwigenekerezo ya 30 ndamukiza umwaka wa 2003, akavura hereza mugenzi we Domitiano Ndayizeye wo muri Frodebu gushika hatunganywa amatora yo kwigenekerezo ya 19 myandagaro umwaka wa 2005 yashikanye ku butegetsi CNDD-FDD, umuhari wari uvuye mu ishamba nkuko amakuru abivuga. Kuri mikoro yabonesha FM Rewonse Ngendakumana umunyepolitike yatwaye inama nshinga amateka hagati yo mu mwaka w'1995 ndetse n'uw'2002 yavuze ko gushika ubu hari ibiri muri ayo masezerano bitaraja mu ngiro.
atanga akarorero ku bijanye na demokrasi aho ngo ubu hari abategetsi bavuga ko hakwiye kuba umugambwe umwe rudende rero mu gwise everi utari kurakora nk'uko bari bumvikanye ngo kuko umaze imyaka 6 kiriko ukorera ku itariki imwe yo muri kahise mu gihe wategezwa gukora ku vyabaye vyose mu myaka 2. Ku rundi ruhande Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu akaba kandi yaravugiye yongera aba mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu avuga ko abirabiye muri rusanga amasezerano yarusha yubahirijwe ngo ubu abarundi bagengwa n'ibwizwa shingiro bitoreye kandi ryavuye muri ayo masezerano. Gorera makuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Amakuru n'ibiganiro vyacu byo birabandanya yoba iba biriko biravugwa mu bisata nka politiki, umutekano, hagati y'akazi na muntu eka n'ibindi byinshi biriko biravugwa. Hari amakuru menshi turiko tubatohorezaho cyane kubivugwa mu gisirikare cy'u Burundi ku mafaranga abategetsi boba bajya kubasoda barungitswe mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni inkuru itoma ituzobageza ko ku munsi w'ejo. Imana iba hezagire no Muhuza TV.